ikimenyetso rurangiranwa, igitangaza c'umuntu rurangiranwa, naho bomwibagira, naho bomwima ijambo, naho bomugwiza n'ubusa, ariko ico gitangaza rurangiranwa, ico kimenyetso rurangiranwa kirironderera inzira, kuko kiri connecte directement ku Mana. Imana n'ibihe, Imana ihindura ibihe, Imana ibirema ikabikomeza, Imana ibigira ikabigirura, ibi bifisemwo uruhara. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Uyu Yosefu akuwe mu mpimba hariya mwibuye, kandi dosiye yiwe yari classe sans suite, ntiyaburanishwa, nta wamuserukako, nta wamuvugira, nta mashirahamwe y'agateka kazi, nta muntu yari ahari ngo amuvugire kumbure yumvirizwa aburanishwe. Ekaye ibyiwe vyohereye iyo nyene. Imana yacu nidutabare. Ariko iyi manga iri hagati y'iki kibanza co mu mpimba hamwe n'ikibanza c'ibwami co kubicegera c'umwami, iki kirere gihari, ibi birometero nawe ushobora kwiyumvira bihari, yabisimbishijwe, yabifashijwemwo na ca gitangaza ciwe rurangiranwa. Ngomba ko mwumva yuko icamukuye mu mpimba ni uruhara rw'igitangaza rurangiranwa gifashe ubuzima bwiwe. Ubuzima bwiwe bwari bupfundikiye mu gitangaza rurangiranwa kizotuma ashika mu masezerano yiwe, kizotuma ashika mu munezero wiwe, kizotuma ashika mu cubahiro ciwe, kizotuma ashika mu bihe vyiwe Imana yipfuza kwabamwo. Ico kimenyetso rurangiranwa rero kimukura hariya mu gasho mu mpimba, kimudugana ibwami, kimugira icegera c'umwami. Imana yacu nidutabare. Nticamugize icegera c'umwami gusa, kubera mu bisanzwe icegera c'umwami cyangwa se icegera c'umukuru w'igihugu ntahabwa ubushobozi bwo gukonora, bwo kuganza abo mu rugo ibwami, ikayihabanana. Ariko Yosefu we ngo n'abo mu rugo ibwami kwa Farawo bose yarabashikirije ati nta muntu n'umwe azokura ikirenge muri kino gihugu we utabisinyiye, we utavyemeye. Muri make umwami yararekuye ubushobozi bwiwe bwose, ububasha bwiwe bwose, asigana izina ryo kwitwa umwami gusa, ariko icegera ciwe agiha ububasha bwiwe bwose ko ari wazobikora. Imana yacu nidutabare. Mwumve rero bene data, tugomba dusozere. Uyu muntu ni umunyamahanga, nta bwene gihugu yohabwa ari mu gasho, ari mu mpimba, kubera icaha co kwagizwa yuko yagombye gusambana na inabuja, yagombye gufata ku nguvu, yagombye gukorera ivyamfura mbi inabuja. Kandi iyo inabuja nawe ce n'est pas n'importe qui, n'umudamu, n'umukenyezi w'umuntu akora ibwami, umuntu atonye ibwami. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cy'uno musi. Ariko mugabo, ikimenyetso rurangiranwa c'uko azotegerezwa kuba umwami caramukurikiranye kwa Potifari, aba umutegetsi mu rugo kwa Potifari. Bivuye ngaho bamushira mu mpimba, n'umukuru w'ibohero nawe aravuga ati wewe ndakugize uwo gutwara abandi bose, havuye jewe ni wewe. Kubera iki? Aho niho ibintu vyiwe vyugaraniye. Imana yacu nidutabara. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, muri no misi hari ibintu vyinshi bihamagara umuntu bimwereka ngo hariya amahera ariyo, hariya ubuzima buriyo, hariya wowe umukire, hariya abagenda mu migwi igwana, abagenda gufata inkoho nabo baba bafise amakuru babwiwe ngo niwazi nuzoronka ibi, niwazi nuzobuyu uzoronka post nk'iyi, niwaza mu mugambi wacu uzoronka ibi, niwitoza muri bino uzoronka ibi, niba dutora tuzogira. Ugasanga hari amapromese isiyera yerekana yuko hamwe vyogenda uko bizoca bigenda neza.
ariko rimwe na rimwe canke kenshi na kenshi bihora birangira wa muntu asanze yatakaje umwanya. Muhora mubona abantu bakora umushinga akaja mu burimyi, ariko ubwo burimyi bikarangira byanse, akavuga ati wa mwanya nataye n'amahera yanje, aha hantu siho umugisha wanje utumbereye, akaja mu bworozi bikanka, akava akaja hariya. Ariko muri uko kurondeza iyo agiriwe amahirwe agatumbera ku c'Imana yamuteguriye ko arico kinyegejwe n'umugisha wiwe, ibintu bica bigenda neza